discipline kuko jewe naho ngeze ubu ni kubera discipline rimwe nawe baravuga vizo n'imboregwa nuko atamuntu n'umabaya nguriye inzoga sibyo ariko iyo hageze akazi haba hari discipline abaririmbyi benshi nga nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline hari abakobwa bamaze kuza hari tureke no kuza n'igihe dutangura gukreya band boy hari abo twari twamaze kwiyumvira urumva ariko abo bantu abo bigeme nuko bananiranye urumva twe twisunga surtout ufise talent washaka kuba ufise talent mugabo udafise discipline iyo talent yawe ntacyo ishobora kumarira nta na kimwe ishobora kumarira so nimba twararavye Cherine nuko sukuvuga yuko ngo ari we gusa akora benshi barakora niyo cyasubira hahandi kubura discipline umva mu muziki mu buzi kose ubuze discipline nta kigenda no uba uri umuganga ugatangura gutripota abantu baje ubavure baca bakwirukana akazi kacagahera urumva utanga ibintu by'amasantima akazi kacagahera karangira bwawe aho nyene so nimba twatoranije nuze nuko twabanze turamwiga arafise ishaka nkuko navuze n'abandi barafise ishaka mugabo ikintu nyamukuru discipline hari abaririmbyi kazi beza cyane beza mugabo batazi ibyo bashaka bo bazi juste kuririmba ari kuririmba batabifata nk'umwuga urumva badafise vision mu gihe cyose mu buzima bwose uko urakora ikintu udafise aho ushaka kugera udafise intumbero anaho ushobora gushika ego hari ikindi kibazo ego kuba ngira kuba washatse kuvuga ko hazoba hari difference y'ibyo byabaye ubwa mbere cyane kuko hazoba hari abandi b'artiste bavuye hanze cyane iki d'abord nibaza yuko izina festival de l'indépendance ni novuga yuko ari n'ikintu cyerekeye uburundi ni kwigina k'uburundi kukurira k'uburundi so nibaza yuko twoshira imbere kwanza abiwacu kuko nkuko twabivuze yuko dufite amatala menshi abantu baba batazi ndazi nawe singa yuko hari urazi yuko hari amatala menshi ari ngaha mu Burundi mugabo bataronka aho berekanye hajya amatala yabo urabizi neza so bishitse nawe tukazana umuntu wo hanze yoba ari surprise ariko ntitwomushira imbere cyane nkuko twoshira abiwacu d'abord kirashoboka kandi cyane gose kandi kiranashoboka yuko bavuga kiranashoboka mugabo yoba surprise yego mugabo kinyamukuru twagize festival de l'indépendance nuko situ nka jewe ndazi uraza aho navuye uraza aho naciye uraza amakuba naciyemwo urazi yuko hari abaririmbyi benshi bari ngaha genda bumviriza ariyo n'igihe duhura nabo nkumviriza cyangwa bakandumukira indirimbo zabo urumva mugabo ntibaronke yajya amahirwe yuko babacisha no ku radio canke abantu babiyumvira so muri intumbero no kuvuga yuko peut-être yuko na wewe nk'umujournaliste urashobora kuza muri iyo festival ukacubona kumbe hari abaririmbyi hari ujya mbe ninde ukacuba interesse ukavuga ati peti wonzana indirimbo ziwawe nkaza ndazivuza ukamugira ya promotion buciye muri festival de l'indépendance sizi ko icyo kibazo nobora cishwe neza ama icyakabiri cyambere kiri profession cyambere ko twacishwe bikaze kira de global mu cyakabiri umutwe wa festival kugira tuyikore iyo festival de l'indépendance twigina indépendance y'Uburundi ça c'est la base tufatira iyo turiko turigina indépendance y'Uburundi titwoyigina amatana dose mu Burundi twanza kuyabiga tuyigina tuyashira hejuru twerekane ubwo bwene igihugu duvuze donc hala n'iby'iwacu kiri mu cyatumye kenshi uzoka mubonamwo harimo abartiste b'abarundi nk'uko yabivuze irashobora kuba ari surprise mugabo la base n'abartiste b'abarundi ni nacyo kizotuma ikura igashinga imizi burya iyo ufise muzi
wawe ufise umurima inyuma y'urugo, uramenya ingene uwuvomera, uramenya ingene ubagara, uramenya ingene wimbura, ukamenya ingene ubandanya gukorera uwo murima wawe kugira umuronka umwimbu mwinshi. Rero ugiye kugura ibyo ku isoko hanze sico kimwe na bijya wimbura, kubera bijya ni wowe uzitunganyiriza kandi ukamenya igihe icyo ari cyo cyose utegerezwa kubikorera. Ni nako natwe dukora, nuko nyine tubanze tubagara ibyo dufite ngaha, tubikorera umurima wacu ni mu Burundi, tuwuteze imbere, tuwukuze, turonke ivyamwa. Ni nako festival zo ngibiraduka kuri twiyemeje muzosanga n'ibindi birenge. Ubu twavuye ku ntara imwe tugeze kuri zitatu, twapfa ko ubu dusigaye dufite intara zitanu tuzoja mu kuri edition ya 3 tutera tuja imbere mugabo twisubiye abazi mu Burundi. neza. Babajije yuko Charine nuko muzi aririmba amakahoke, ko azobandanya akora amakahoke cyane. Twebwe muri Panty Boy simbohe nituboha umuntu, ikintu batazi nituboha umuntu, ahubwo turareka umuntu akisanzura, mugabo yisanzura mu buhe buryo. Iyo ya discipline navuze, kuko umuntu wese afite akazi kiwe. Nimba iju yarikoroye abicishije mu ntuze muri karaoke, kuko nanjye naraciye mu makahoke. So nuko gusa hazoba ikintu cya limite, mugabo nta muntu ushobora kubuza. Hazoba ikintu cya limite bivanye na marketing yiwe ikitusachiva, mugabo nta muntu ariko arabuza kubandanya ubuzima bwiwe. Mugabo kame mu buzima burahinduka muri uwo mwanya, haba hariho ikintu cy'amalimite. Cy'amalimite, mugabo nta muntu ariko arabuza, kuko muri Panty Boy nitukuzana ngaha ngo tuze tukubwire imbohe canke ngo iki n'iki n'icyoya. Nuko akenshi tuba turiko turakwigisha discipline, ukuntu ushobora kwifata. Hariho nabo ubu byananiye, urumva bikunaniye tuba nta byo gukururana ngo ikingi ngwanoya, kuko imiryango iruguye. Urumva yuko ushobora kubwira ku byo tugusaba ukavyemera, ni bon. Wumva nawe ko bitakunanira, ni bon. Ego subiramo tundakumva. Panty Boy Entertainment. Edition ni festival y'Independence. Kubera itabaye festival y'ibiti. Oya nagomba kubaza ati kubera ki Panty Boy itavuze gutegura izindi festival atari ko na Independence. Okay, takishinga ninde yaramaze gukora festival de l'Independence. Oya hamwe na leta. Oya nawe nyishura nta muntu n'umwe. So twashatse kuzana ibintu bishasha, kuko nta muntu n'umwe yigeze yiyumvira kuzana cyangwa gukora festival de l'Independence. Iki gikorwa ni leta yari kubikora, ariko leta ni wewe, leta ni jewe, ni twebwe twese. So twaciyumviriye, kuko peut-être yuko abari hejuru bafite ibindi byinshi bibagoye, kandi nibaza yuko nabo bari kuba fier yo kuvuga yuko haje abantu bagize ikintu cyitwa festival de l'Independence. Ofite ni umunsi wo kwigina intsinzi, ukwikukira. Sinzi ukuntu cyo we kitokujyohera. turyohera cyane. Cyakabiri ingizwe kwisuziki kugira ngo umuririmbyi mwinshi kuri affiche. None umuririmbyi batamushize kuri affiche womenya gute ko aza kuririmba cyangwa performing? Basi mumwemeza azo performing nawe muri festival y'Independence. Barabonye abandi baririmbyi kuva mu Ntumbero. Mwisunze iki kugira ngo mupeti uyu muririmbyi. Erega ni benshi nitwamara bose kuri muze kuri affiche. Ni nkuko bavuga ngo fête de la musique. Fête de la musique utumira abantu bose, utumira abaririmbyi bose. So hariho na benshi wowe utazoro, nkuko bavuze ati hari iki gishasha, hari ndo uraza abaririmbyi bose bari gaku mu Burundi, sivyo? Bariya twashimye kubashirako, n'abandi nibazana amafoto tubashirako urumuririmbi. Uzozana agafoto nawe ndagushiriko. Reka mugenzi wanje akungani. Ego navuga kuri icyo cya mbere, abantu bose barategura festival, zose zirabaho. Hariho festival y'ukunywa, y'ukurya, y'ugutamba, zirabaho.
industrie hariho salon de l'industrie club n'indi festival mugabo wowe nyine uri nk'umurundi wategerezwa kuvuga ati akakarabike uraye independence turikukiye ubwenge igihugu tuko turavuga ko ati jewe umurundi ngereza kubitegura iyo base yo kwiyumvira ico ikintu gishobora gutuma wawundi yakivuze manager hajya kare wapfa kuri defile tubiri umwe wese gutaha abafisa y'icupa baca mu kabare ntawaca kuryoherwa n'uwundi tuko turagerageza uva muri ya defile ukaca muhurira ahantu mukaryoherwa mukigira iyo ndeba abantu batandukanye wala nk'ubu nokubwira le nombre y'abafise baperformance muri edition ya mbere turashaka kuvyemera ni benshi si bajya twashyize kuri affiche umwana arashoboye kubona abantu bashaka kuri 10 uba twari dufite plus de 40 ni benshi n'ubu ni benshi ntacyo twisi nobwira dushoboye kuri affiche twe icyo dukeneye affiche siyo dukeneye oya stage hajya imbere tumenyekanishe uri umurundi uraririmba abantu bakumenye niko kwikukira kumuririmba abamenyekanye kuvuga ariko abantu baramumenya aridandaje baramubonye ejo n'ubundi bivuga siyo ngaha muwanyijana ntihabura 10 bamukunda bamushima cyavuga ati uyu turakeneye kumuteza imbere mbehoho iyo tutabahamagara ariko ari umuntu umwe ariko bamenye icyiyumviro nico uburundi byata kuduza imbere abartiste de no kwikukira kwacu dutfuye birumvikana icyanyuma ni kimwe cyane kubera iki Boy ikunze gusohora itangazo twarabonye itangazo muvuga ati aba baririmbyi twari dufitanye amasezerano yaheze ariko kubera iki none twumvise ko hari abandi baririmbyi basinye muri Boy ariko Boy itamenyesheje ati aba baririmbyi basinye muri rebo iwacu ariko tukabibona kuri profile zabo T-Sign under Boy umaze kubibona kuri profile urumva ibabwiye kandi nk'uko twabivuze twebwe tuba dushaka surprise sibyo urumva tuba dushaka surprise hama abo sinzi ko tutavuga nta namwe urabona tuvuga ngo aba twari twamaze kunukunubu ngo ntibakiri no gira ipaje kurikira si za bantu boy ko ari abikira bantu boy kandi nkuko abandi bavuyemo gira ntanduru zabaye hari induru wumvise zabaye je warumvise rya kuri radio ngo kana oya urumva nkuko navuze ni umuntu araza kandi si ngombwa ngo tubigire ahabona nkuko nabikubwiye kuva kare hose mwe mubona ibikorwa twakoze tusembrema urumva so kubyandika cyangwa kutabyandika hama ubonye umuntu abyanditse ni kuvuga yuko aba yabyemeje rero ni ukunda surprise simbaga tugene ngaho twazanye naka ni handi usanga tuko turavuga ibintu hama nitwemeze icyo twiyemeje urumva cyangwa urumva sinzi ukuntu nobikubwira aho ikibazo cyawe ni problematique mugabo sinzi kuri ko urabyumva cyane manager arashaka kumwishyura urafite n'ikibazo kaka urafite ibibazo byinshi kandi waje ni hasira washabuye pe itwara amashayini n'amasekiye urakoze cyane kuri icyo kibazo nimba jesi nibaza ko yuko noba ndi gisuma cyo gufata umuntu nkamukura hariya nkamuzana ngaha oya nimba ubona Cherine ari muri boy kuvuga yuko hari amasezerano kandi nibaza yuko iyo hatari kuba hari amasezerano urazi yuko abarundi dukunda ibibi dukunda urusaku kandi tuze turabyemeza habaye ikintu kibi mwese mutamwiruka mukandika ariko habaye ikintu cyiza basha muracirengagiza ikintu nakubwira yuko nimba wumva yuko Cherine ari muri Bantu Boy ari under Bantu Boy management ngo yuko habaye amasezerano kuko nawe nyine ntashobora kwizana urutwe juste comme ça andikana manager wiwe canke aho yarari
bago baraduserereje kera, ça c'est sûr et certain. So nimba umubona yicaye ngaha nuko agize umuryango wa Bantu Boy kandi nuko hari amasezerano twagiranye, niyo mpamvu ubona yicaye no kuri iyi ntebe. Amananje amakayi manoti promoter Tiga wao. Iba kawo kamayang. Wabajije nimba yoba afise indirimbo yoba yasohoye muri Bantu Boy kugira aje muri noze muri festival y'ingufu. Iyo nibyo uvuze, c'est vrai. Mugabo izina Bantu Boy deja rirakomeye. Izina ryo Bantu Boy rirakomeye. Tureke kubesha si byo kwihaya canke iki, urumva birakomeye deja, kandi kugira ngo yinjire muri Bantu Boy canke abari muri Bantu Boy nta bintu by'ibihuti-huti, urumva ni twebwe dukunda umuntu ari patient d'abord, kuko nanje kugira nge zende urugero uko abantu batabibona, kugira ngera hahondi nuko na patience ibintu byinshi cyane, urumva ni byinshi kugira aho mbona ndinga ndiko ndabakoranya nga nuko hari ahantu naciye ni patience, urumva. So kandi kugira ibintu bihuti-huti sinibaza yuko byoba byiza. Okay, Cherine twamuhamagaye muri Bantu Boy ejo denku video no. Niyo mpamvu navuze ifo kumwigisha manière yo kwifata, urumva ukuntu avuga, ukuntu abazi ngo umunyarusaku ushobora kumubaza ikibazo cy'umunyarusaku ugasanga aramenya amabanga yose, urumva. So umuntu uramwigisha no kwitwara, urumva kwitwara nk'umuntu nk'ako kazi kiwawe, kuko hari abantu baririmba neza mugabo umuhuye woshima kumwumva cyangwa umubone muri televiziyo mugabo ntimuhure cyane mwicarana. So ibintu byose navuze bikenda na discipline. Ejo studio rahari arashobora no gusohora n'indirimbo ejo cyangwa hirya ejo mugabo okay umufashije iki mentalement cyangwa physiquement cyangwa ukuntu umuntu yo kwitwara nk'umustar, urumva ngiye cyumva impamvu urabyumva neza. Hama hariya naho ari iwanyu, wavuze ari iwanyu kandi ndabona ko ari iwanyu ntusa no ngaho imwe na tete nyino rero hariya byagenze neza kuvugisha ukuri. Jesse no shima yuko no ari jewe no guma njayo gusa, je no shima yuko mbona nabandi bajayo byo nshimisha cyane, kuko amashugwa aruma kabisa yandi. Je ndiko ndaca mu zabukuru petete ko hari igenzo zo kwiza imyaka yiwanje mvuga ni reka ndabihebe ngume muri entertainment mugabo ndabe ukuntu sunundura n'abandi. Mugabo jewe n'ukuri byo nshimisha cyane kubona n'abandi bambuka imbibe, ariko kugira wambuka imbibe ni ya discipline, ni kwa gukora, urumva. Ariko kuvugisha ukuri umuziki ni ngaha tutawuha agaciro, ni twebwe abarundi tutaha agaciro umuziki w'iwacu. Ariko iyo kuruja hanze par exemple ugiye nko gukora ibiteramo, hari abantu uri kuraririmba bakarira bakakorora musozi, urumva haba hari impamvu. Mugabo twebwe ngaha nuko nyene iyo ubona umuntu ariko ararengana bajya uriya ndamubona imisi yose, uriya ntaca maze iki. Hari abandi ashaka kuguha ukuboko mukaramukanya uwo munsi ntarare yose. Cyo no vuga gusa nuko two kwiha agaciro ava yuko baza kuduha ifoko twiha agaciro, ifoko duha agaciro iby'iwacu. Nimba ngenda gukora ayo ma concerts nuko bazi yuko muziki ndundi bawumviriza hari peu importe nawo bawucishamo gatoya. Hari n'abazungu baza hari n'abantu bava za Nigeria baza, abakongomani baraza, abasinzi baraza, naho batumva ururimi ariko barasanta. Donc umuziki urabakubita nyine bakumva rythme, bakumva le chant yiki melody, urumva kimwe gusa nuko nobwira abaririmbyi bose ntibadebukirwe, ntibacike intege, bakore bagira ishavu giterambere, ntibagire ishavu ryo kuvuga ati naka canke naka, oya bakore kuko ibyiza biri imbere. Ego like munyarusaku